kuva ku munsi wa mbere twatanguye urugendo rudushikana mu ntara zitari nkeyi cane cane zo mu buraruko, aho twari dufise intumbero yo gushika ku kivi ngo tushikire ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara yo hagati mu gihugu. Ivyo navyo bikaba biterwa nuko izo ngendo ziri muri rwa rukurikirane rw'ibikorwa dusanzwe tujejwe gukora mu rwego CNC. Bikaba rero niba twaje mu ntara hagati mu gihugu, nuko ahanini ijwi ry'ivyo bimenyeshamakuru ritadusanga i Bujumbura. Bujumbura dusanganywe ico bita centre de monitoring, isanzwe iza iratwereka ku munsi ingene ibimenyeshamakuru vyakoze, ariko ntitubwira ingene ivyo mu gihugu hagati biba vyakoze. Uretse ko rimwe na rimwe tweho tugira amahirwe kuri rino jwi ry'imfuvyi n'abapfakazi riradushikira kumwe ku rwego rw'igihugu, ridushikira hose. Rero twahaciye kuko ntitwari bwabagendere na rimwe, kugira ngo namwebwe nyene twirabire ko hariho ibindi bintu twifuza kubona bitadusanga i Bujumbura. Nk'ubu twabonye yuko mufise igisata c'iteleviziyo categerezwa kuba caratanguye ariko kitaratangura, mugabo kikaba cagize n'amagume, kigashobora guhura n'ingorane kigasha. Aho rero twabashitse ngo tubatere n'intege, tugire ngo mpore, ko tugira n'Imana tugasanga hagiye ibintu ata abantu vyahitanye, ico tugishira mu mahirwe. Aho rero nca mboneraho ngira n'akanya ko gukeza abashizeho iyi radiyo, kuko bayishizeho bayiyumviriye, kanatsinda bari abantu nyabo, bari barabishize ku muzirikanyi, bari barabonye yuko aho bagomba kuja, aho bagomba gushikana igihugu ku bijanye no kumenyesha no guteza imbere umwuga w'amakuru. Ibimenyeshamakuru ntibibayeho kumwe, bivanye nuko bitagiyeho kumwe, bitashizweho na bamwe. Bidasanzwe rero nuko bwa mbere na mbere ari uko bisanzwe bikorera ku mirongo itandukanye. Nashatse kuvuga ico bita ligne editoriale. Ikinyamakuru kimwe kimwe cose gifise ligne editoriale cisangije. Musanzwe muzi ko no mu rwego CNC tubemerera, turaraba ko atawa twaye ligne editoriale y'uwundi. Ico rero nikidasanzwe ko ntawe usesha n'uwundi, bituma n'ibinyamakuru bidasa. Ariko ahubwo hariho igisanzwe tuhasanga, nuko ata kinyamakuru kijejwe gutangura ibikorwa kitemerewe, kitahawe uruhusha n'urwego CNC. Nuko rero niho rero kubera hariho ibidasanzwe mudahurizako, hakaba n'ibisanzwe muhurizako, niho mukaba igisanzwe nyamukuru kindi ari uko bose mwese ibinyamakuru vyose bifise aho bigomba gushika, no guteza imbere umwenegihugu, no gushikiriza inkuru umwenegihugu. Inkuru ifise akanovera, ico gituma rero nca ngirwako ntanga impanuro. Impanuro nca ntanga ni yuko abamenyeshamakuru mwese muva mu Kagera muhamagariwe gukora umwuga wo kumenyesha amakuru mwisunze akarangamutima kawo. Mukaba mwongera mukaba muhamagariwe, ibinyamakuru navyo bikaba bihamagariwe gukora ivyo ari vyo vyose bisunze rya tegeko, ico bita loi sur la presse, rya tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Gutyo rero twebwe nk'urwego rujejwe kubaherekeza, twebwe natwe nka CNC nkuko dusanzwe tujejwe kubaherekeza, duheze tubaherekeze tworohewe. Nagira ndabamenyeshe yuko muri ibi bintu vyo kumenyesha amakuru, muri ibintu vyo gutanga inkuru muri uyu mwuga, hariko haraba ikintu kidasanzwe cane gose. Reka duhere ngaha nicaye, murabona ko iyi radiyo, iki kinyamakuru twovuga ko ari ic'umukenyezi. Nukuri ni ibintu bidasanzwe kubona umukenyezi yafashe iya mbere
mu kugira yeneye imigambi yo gukora ibimenyeshamakuru kugira ngo aherekeze abakenyezi. Mwumvise yuko ari ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi, murumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Mu ngendo natanguye ku munsi wa mbere nahereye mu Giheta ahari ijwi ry'umukenyezi, iradiyo ryitwa ijwi ry'umukenyezi. Murazi ko hasanzwe hariho ishirahamwe ry'abakenyezi ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi rimwe twita AFJO mu mfunyapfunyo. Mwarabonye ko naryo rikora ibidasanzwe mu guherekeza umukenyezi mu gukora neza umwuga wo kumenyesha amakuru. Hemwe nagira ndabibutse yuko ejo bundi urwego CNC rwaratanze ico bita agashimwe ku bamenyeshamakuru bakoze neza ibinyamakuru kuri teme vyari vyahawe. Erega abaronse ubushimwe benshi babaye abakenyezi, ico ni ikintu gihambaye cane gose. Hanyuma murazi yuko urwego rujejwe gucungera amakuru rusanzwe rutwarwa n'umukenyezi arije jewe nkoraniye ngaha. Nanje nkaba niyemeje nk'umukenyezi nsanzwe mfise impwemu zikunda abakenyezi, impwemu zihema abakenyezi, impwemu zishigikiye abakenyezi, nkaba niyemeje kugira revolution muri iki gisata co gucungera umwuga w'abakenyezi. Tutibagiye ko leta y'u Burundi idukunda cane, itugirira neza nk'abakenyezi, yamaze kuduha ikibanza c'iteka kidasanzwe, aho n'urongoye ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru ari umukenyezi.